Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi twongera tubifuriza Noheli nziza abakunzi mwese mudukurikirana ahantu mwese aho muherereye. Tubifuriza n'umwaka mushasha wa 2024 ushira wa 2025. Turabifurije rero umwaka mwiza uzobera umwaka na cyane wo gukizwa neza hamwe n'umwaka w'umugisha, umwaka uzira indwara, umwaka uzira ibibazo, umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, wo guhindurirwa ibihe n'amateka. Imana izishishikare ibitaho kandi bagirira neza. Rero turabashimira abakunzi mwese mushishikara mudukurikirana aho muhereye hose. Imana yo mwijuru ibahe umugisha, n'abandi mwese tubahamagarira ko mukora subscribe, mugakora na share kugira abandi bose nabo bashobore kubashikira, kuko uko biri kose hari aho bishobora kuba bifasha n'abandi bidafasha, ariko hari abo mushobora kubirungikira ugasanga babikeneye bikabagirira ikimazi. Rero vyiza namwe mwabikora mukaza mubirungikira abandi, muzoba muriko muradufasha kugira ngo ubutumwa bushike kure. Imana yo mwijuru ibahe umugisha, kandi turakeneye nuko muza mutwandikira amakomantere kugira ngo tumenye ko turi kumwe namwe kandi mwanezerewe. Narayike namwe mukatubwira ko mwabikunze cyangwa mutabikunze, nabwo ni vyiza kugira ngo tumenye ko turi mu rugendo rumwe, ariko nabwo mubikoreye mwumva biri mu mitima yanyu, nabwo ni vyiza. Birushaho kuko tubona ko turi kumwe tufatanije, ariko nubwo mutabikora ntituzaba kubikora kuko tuzabandanya tubikora, ariko ntandazi ko muzobikora kuko turazi ko muri muryango turi abantu bamwe, kandi ibi byose dufataniriza hamwe kugira ngo wa munsi tubona n'umwami wacu tutubane nawe. Rero ndongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndongera ndabifuriza umwaka mwiza, umwaka w'amahoro, umwaka w'umunezero, umwaka wo kugirirwa neza n'Imana, ndetse no gukizwa cyane kugira ngo ibyadutsinda cyangwa ibyadutsinze uwo mwaka ntibizokongera kudutsinda, ariko tudutsindanishirizwe n'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe aduha imbaraga n'inkomezi. Rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka 20, turasoma guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Abaherezi bakuru babaza Yesu ububasha bwiwe. Umunsi urizina yigishiriza abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bazanana kuri we n'abashinga ntahe, baramubaza bati, tubwire n'ububasha ki bugutera gukora ivyo, canke ninde yaguhaye ubwo bubasha? Arabishura ati, nanje hinge ndababaza ijambo mumbwire. None ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru canke se mu bantu? Biburanya muri bo bati, nitwavuga tuti ni mu ijuru, ahava atubaza ati, niki cabujije kumwemera? Cyane rero tubaza kwishimikira cyane tubaza guhagarara ku murongo wa 5. Nanashatse kugira ngo dusome byose ariko turahagarara ku murongo wa 5. Reka dusenge. Imana, mwami Imana, turagushimiye kuri Imana ikomeye kandi uri Imana ihambaye. Turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi, turagushimiye imigabo n'imigambi myiza dufitiye, turagushimiye utawuhaye nawe mwijuru no mw'isi, uragororotse kandi urahambaye. None mukunzi mwe twongeye guca bugufi imbere yawe ngo amaraso yawe Yesu Kristo yongera tweze kandi utunganye kugira ngo bikunde twemerwe nawe. None mwami Imana, turakwinginze utangwa natwe wongere usozere natwe, kandi ntabwo ari twe tugaragara ariko ari ugaragara muri twe, ntabwo ari twe tuvuga ariko ari uvugira muri twe, kandi tutangure natwe wongere usozere natwe mukunzi mwiza kandi nyakubahwa. Turakwinginze mpemu wawe yera yuruke abane natwe, agenderere mbese n'abazokumva kino kiganiro kugira ngo aze basobanurire kandi aze batahuze kubw'imbaraga zawe. Urakoze kubyumvise kandi ubikoze, dusanze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo nahabwe icubahiro. Hano ijambo ry'Imana atubwira ngo abaherezi bakuru babaza Yesu ububasha bwiwe. Hano aravuga ngo umunsi urizina yigishiriza abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bazanana kuri we n'abashinga ntahe,
baramubaza bati tubwire ni ububasha ki bugutera gukora ibyo canke ninde yaguhaye ubwo bubasha. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo abakuru abaherezi abakuru babaza Yesu ngo ndetse bari abanyabwenge b'ivyanditswe bazana n'abashinga ntahe ngo baramubaza bati tubwire ububasha ki bugutera gukora ibyo canke ninde yaguhaye ubwo bubasha. Muri kino gihe bene data hari abantu bameze nk'uko hari abantu usanga benshi bitwaza kubwo babazi ibintu byinshi canke bize cyane, ariko bakabona hari uw'Imana iriko irakoresha, bakabona umenga ni umuntu asuzuguritse, ni umuntu umengo sinzi ntiyanavyize canke ntiyagizene, ariko bakiyumvira ngo mbega ninde ngo yamuhaye ubwo bubasha kugira ngo akore birya. Ariko bene data turazi neza yuko Imana itarobanura ku butoni. Imana ntizoraba ngo nuko wize amashuri menshi, Imana ntizoraba ngo nuko wize teoloji canke wize ibintu byinshi bihanitse, ariko iyo wemereye Imana ukagenda uko Imana igomba, Imana iraza ikagucishamwo ibyayo. Kuko twe mu bisanzwe nuko kenshi bikunda kuba bitugora, ariko tuba dukwiye gucika umwironge, Imana ikaza ikavugira muri twe hama tugasohora ibyayo. Ariko kenshi abantu turagangataza canke abandi ugasanga dusuzugura, ugasanga tuvuga ngo urya ntiyambwira iki ngo sinabyumva. Ariko bene data tumenye yuko ijambo ryatubwira ngo Imana yahamagaye abanyantege nke kugira ngo ikoze isoni abanyembaraga. Rero nico gituma tudakwiye gusuzugura umuntu ari wese, ariko reka twumva ahubwo biva mu kanwa kiwe canke ibimupfamwo ko bifite ikimazi. Hama niwumva ari ibintu bigufitiye ikimazi ubikore, kuko ico kimazi niwumva atakuja kukubwira ngo genda wibe bizokugira ikibazo canke iki, niba umuntu akubwira ati genda wihane ureke na biriya, ni ibintu bigufitiye ikimazi. Turazi nubwo Imana itobitubuza, ariko turazi ko n'ibihugu n'amategeko abibuza, kuko iyo wivye urafungwa, iyo wishe ugira ibibazo, urafungwa kandi ukamererwa nabi. Ariko rero nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitwihane, nitugende uko Imana igomba, niduhagarare mu nzira yayo, bikadutuma tutazokwiba, utazokwiba cyangwa utazogira ibibazo, uhabuzwa n'iko utabikora. Rero muri kino gihe abantu benshi nubwo biri uko barirengagiza ukuri, nubwo ukuri kwavugwa barirengagiza, ugasanga umuntu agatanga kwibazisha kandi ibintu ashobora kubona. Rero hano n'abaherezi bakuru nubwo biriko biraba ku bantu benshi, ku bakozi b'Imana Imana ituma, hariho abahanuzi benshi Imana igiye ituma bagenda bahanura bamwe akavuga ngo ninde yabigutumye, wavyibwiye, wagize ukuntu uku canke wewe ubasha bukuye he iki. Ariko turazi neza yuko hari mwabibaza kandi babizi. Niki gihe rero, muri iki gihe baraje babaza Yesu bamubaza ngo imbaraga zimukoresha ngo ziva he. Kubera iki? Kubera bari bazi aho yavukiye, bari bazi ko yavukiye kwa Yozefu, ahantu hato cane, ahantu nyene hasuzuguritse hakengeretse. Ntibabona yuko izo mbaraga atozironka, kubwo babona ko umengo ni umuntu muto cane, umuntu ataboneka ku gihagararo, ubwo bubasha aho yabukura. Ariko ico nababwira bene data nuko tutoshobora kuraba umuntu ku gihagararo canke turabe ico arico, ariko Imana mu gutuma ntizoza kuraba ngo igihe tume ngo umwana yakuriye hano canke ngo igihe tume ngo umuntu ngo abaha ngo ameze uko. Oya, Imana ntabwo irobanura ku butoni. Imana yo mu guhamagara ihamagara idahagaze ku kintu na kimwe, ariko ihamagara uwuyumviye ikamutuma. Hanyuma akurika baravuga ngo baramubaza bati tubwire n'ububasha ki bugutera gukora ibyo canke ninde yaguhaye ubwo bubasha. Arabishura ati nanje hinge ndababaze jambo mumbwire, none ukubatiza kwa Yohana kwaturutse mu ijuru canke se mu bantu? Biburanya muri bo bati nimutwavuga ati niki cabujije kumwemera. Rero abantu benshi baraza bakabaza ibintu, kandi tuvuge, urabona iyo umuntu tuvuge Imana yamutumye canke ariko aravuga ubutumwa, akavuga ukumva ko hari bigutsinda, hari ibintu bego wumva ivyo ariko aravuga ari ukuri, kandi ukumva ko ari ukuri, ariko ugaca utangura kuja mu mubiri ugataka kwiyumva ngo none urya ko tumuzi,
uku nuku yakoze birya na biriya, yari ameze uku nuku nuku, ivyo ukabivaho, canke ukacuza mbega urya ko tumuzi yavukiye aha n'aha n'aha, urya birya avuga bikura hehe. Rero bene data tumenye yuko nimba ejo ushobora kuba umuntu wari umuzi ukundi kuntu, ariko ejo ugasanga utazi aho yahindukiye. Ikindi ca kabiri, ushobora kwiyumvira ngo urya yavukiye hariya yavukiye kwa naka naka ahantu hameze uku nuku nuku, ariko harya nyene yavukiye hariya niho Imana yashimye ko avukira, kandi kugira avukire harya Imana yafite ku mugambi. Niyo mpamvu udashobora gusuzugurisha umuntu ijisho, ahubwo injira neza muri mpwemu. Niwinjira muri mpwemu uvuga uti mbega birya ariko aravuga Mana niwe uriko aramuvugisha bimeze gute, Imana izogusanga ibikubwire. Rero kenshi abantu turacumura utazi ko turiko turacumura kubwo gusuzugura abantu, kubwo kuvuga abandi nabi, kubwo ugasanga umuntu ariko aravuga ngo urya ngo mbega imbaraga zimukoresha n'izaho yayo. Genda ufate umwanya umusengere, Imana izokwereka yuko ari umuntu akoreshwa n'Imana, nuko ari umuntu akoreshwa n'ibindi bintu. Kuko nimba ari umuntu akoreshwa n'Imana, Imana izogusanga ibikubwire. Nimba ari uwundi muntu akoreshwa n'izindi mbaraga ziva kuri Satani canke ziva mu bundi buryo, Imana izobikubwira. Ariko ntiduze ngo tugende ngo twandurishe akanwa kacu tuvuga amagambo, tuvuga ngo urumva uriya ngo akoreshwa na biriya, ngo uriya ngo uku nuku nuku, canke ugasanga uri kuca imanza ngo urya ngo nta jambo ry'Imana yambwira, urya ndamuzi uku nuku nuku. Ariko ico nokubwira coco washaka ukavyumva, kuko ikintu cose Imana ifite umugambi wayo, kandi ifite aho icisha umuntu, kandi ikagira n'igihe imukuriramwo akaba umuntu muzima. Kuko umuririmbyi yaririmbye neza ngo ncura ngo ncike ngo umukozi wawe wishimira Mana. Rero hari mu gihe Imana iba ikwimucisha harya, igomba kuzomucura kugira ngo izomukoreshe mu gihe bikwiriye. Rero turakwiye kuba tudasuzugurisha ijisho, ahubwo tugasuzumisha mpwemu yera. Rero bene data nabahamagarira kuzura mpwemu yera, mugasuzurisha mpwemu yera, kugira ngo ntituzokwame ducumuzwa n'ubusa, kugira ngo uraba umuntu ku jisho gusa ugatangura guca urubanza, uraba umuntu mu muhanda ugatanga guca urubanza, uraba nyene ku jisho ugaca urubanza. Rero bene data turakwiye kudasuzumisha amaso y'umubiri, ariko tugasuzumisha amaso y'impwemu. Rero muri kino gihe rero hano abakuru ngo abaherezi bakuru babaza Yesu ububasha bwiwe, kandi ikibabaje nuko mwabo basuzugurana, mwabo bameruko harimo benshi bitwa ngo n'abakozi b'Imana, harimo benshi bitwa ngo n'abakozi b'Imana, so kuvuga ngo n'aba pasiteri cyangwa n'aba bishop cyangwa n'abandi. Umukozi w'Imana, umuntu wese akorera Imana, umukozi w'Imana, umuririmbyi, umusenzi, umuhanuzi, umuvugabutumwa, ndetse abakozi b'Imana benshi, ko umuntu wese afite ikintu yahamagariwemo cyo gukora. Rero niyo mpamvu nta mpamvu yuko akanwa kacu twagacumurisha mu kuvuga amajambo atagira ikimazi, ariko akanwa kacu dukwiye gakoresha mu kuvuga ubutumwa. Kandi ijambo ry'Imana ngo ntitukicare turiko turavuga ngo tuvuga ibitanezereza Imana, aho akanwa kacu ngo gasohore kariho kavuga amatazirano, amazaburi. Rero bene data muri kino gihe dukwiye rero kwirinda, umuntu wese akirinda mu byo avuga, umuntu akirinda mu byo akora, umuntu akirinda mu ngendo ziwe, mbese akirinda muri byose, kuko ni igihe cyo kwitunganya, ni igihe cyo kwicara, cyo kubana neza n'Imana, kuko tutazi umunsi n'isaha Yesu Kristo ari buzoze gutorera umugeni wiwe. Rero nifuje ko dusangira ijambo ry'Imana, Imana yasize ku mutima, Imana y'umujuru ibaha umugisha. Turagushimiye Imana ko uri Imana igira neza, turagushimiye ko uganirije abera bawe mu ijambo ryawe, wongera uduhanura aho dukwiye kudasuzugurisha amaso, tukadasuzugura umuntu ku cyo ari cyo cyose, ariko dukwiye guhagarara tukumva ico utubwira, kugira ngo dusuzumishe amaso y'impwemu. Turagushimira Mana ko duhanuye, turagushimira ko tuganije mu ijambo ryawe, icubahiro ni cyawe iteka. Turagushimira ko ukoze, kandi turagushimira ko watangaje tukasozera natwe, icubahiro ni cyawe. Shishikara mpwemu wawe yera yongera azabane natwe, kugira ngo ashobore gutahuza rwose, kugira ngo dushishikare tukumenya rwose. Dusabe twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.